ati rero uvuga yuko hari ikiganiro twakoze ejo na Raisa hanyuma bakuvugamwo bashaka gutanga umuco ku bijanye n'iki. Nshaka gutanga umuco kuri irya voice ivuga ngo nabikoze kwa Magusudi, sivyo? Na kirya kintu cyo kuvuga ajya amafaranga ngo kurungikire akarese k'amafaranga, nta kindi kibazo jewe mfise. Jewe irya voice kuyandika nari mfitaniye ibibazo na Raisa c'amafaranga na Mugurane. Wowe urinde? Nitwa Sabiyumva Eveline. Acambarira ngo ayo mafaranga atayampa ngo ntashobora kuyampa ngo ahubwo ngo nizane mandadana. Jewe ca nitwara ubutungane bwo mu Burundi barayamwishuriza. Bamaze kuyamwishuriza ngo amafaranga ngo acayarungikira umudoki jewe ntazi, sivyo? Jewe rero cambarira ngo aje gutera induru ngaha kwa Mabuja ngo ntamuhaye amafaranga yiwe ngo ntahava ngo Mabuja atamurisha amafaranga. Ndamubarira Raisa jewe akazi nagasigiwe n'umuntu anyizeye ahansigira nka mukuru wiwe. Sinshaka ko dutera induru babona abarundi ko atandero dufise. Reka tugende kuwo mudarara wawe intuzeye Aisha, tugende hariyo abarundi ahari abagabo ntihagwibara bumvuriza ikosa jewe mfise bumve n'ikosa wewe ufise baduhanure. Rero ndamubara ati wewe tuhurireyo kwa Aisha. Acambarira ngo nta mahera y'itagisi afise. Ndamubara ati jewe ndakurihira ndayisaranga. Ndamubara ati jewe mu minota 15 ngesabe location duhurire kwa Aisha. Raisa turavyumvikana. Ndamubara ati ndavuye ku murongo manutse hasi dusubira kuvugana duhurire kwa Aisha mu minota 15 cingaruka ku kazi. Raisa ngize ndamanuka gatonya nagiye numva Aisha telefone wayajanye mu ntaza. Amaze kuvuga ngo ntaza jeca ndasubira hejuru ndamubara ati Raisa ndagiye ntamara gushika yo mwisi ndakubona musubire kumvugiriza indoro uje gutera indoro ku kazi kwa Mabuja. Ngiye ca ndavuga ati reka nkubite ifoto ndi ku modoka ndamurungikire Aisha cyo kumurungikira Raisa abone ko ngiye. Umuze Aisha amaze kumvungikira nyafoto acarambaza ati none Eva byukuri uragiye? Ca ndavuga ati ndabigize kwa Magusudi abone ko ngiye nimumva na waji nanje ndaza guheza ishenze, sivyo? Rero n'ijya voice wumva navuze ati ndabigize kwa Magusudi nikubise selfie abone ko ndi ku modoka, niyo voice wumva yavuze ngo nabikoze kwa Magusudi, sivyo? None ko twebwe ejo ikibazo ko dufise ejo cyari kijanye nuko Raisa yifotoye amavideo ari gusa, hanyuma ikindi naco hari indi ngorane yari yifishije kandi ari muzima. Ibi bindi byose uri kurazana untubona ko ari insako? Izo sinza niko numvise mu voice yiwanje kandi nkabona mu ifoto yiwanje ivuga iby'amafaranga. Unagomba kumwica none Mugisha jewe no kwica ndafise uruhusha bwo kumuhamagara ngo ngende kumwica. Je nasi ndoro munsi y'umwarabu imbere y'urupangu rw'umwarabu hari igihe yari kuza akabari wafatwa namureti nitwigibara mu barabu turiri jaza tugende tubihereze mu mpuze ijaza. Umukobwa muzima mbariye ngo ningende jewe ngo wewe ngo arindiriye ngo ejo ngo aravuga umuntu yarungikiye kwa yamu. Jewe nta kibazo c'amahera na Raisa dufitanye ni jewe nariko ndamwishuza si we yanyishuza. Izizo video nawe ziwe zarenganye sawa jewe zaranciye mu maso naco ndazifise ko kuko je sinyari jewe yariko yereka ubwambure. Ibyo kwifisha byaje biva ku nomero yiwiwe, siyaje biva ku nomero yiwiwe babicisha kuri nomero ya telefone yiwiwe. Ndafise amasikini shoti no kwereka ko byose byakiye ku nomero yiwiwe. None jewe ivyo by'iyo video vyiwe jewe ndavyose kamwiki ikama bato c'amafaranga kari bo biya amahera nigenda mufitira amahera nije nariko ndamwishuza. Amaze kumbarira ngo nizane mandadame jewe naciye nitura ubutungane mu Burundi. None yaraguhaye ubushisa? Yaraguhaye aya mafaranga ngo yarayarungitse jewe sindayaronka sindigira ntora n'ikingorongoro. Yarayarungitse acagaruka ariyibisha ngo yarungikiye nyamudoki. Umudoki ndamutelefone nawe akavuga ngo je na umwana naciye bangonga natoye 500 by'iwawe ngo umugabo naciye ndabivuza mu mwana. Jewe nta n'ikingorongoro ngo indigira mbona n'uwo mudoki jewe nta n'uwonzi
naho nyine Raisa nta n'uwazi none wofata umuntu utazi ukamurungikira amafaranga miliyoni 2 n'ibihumbi amajana hejuru ukabimurungikira nkande atanuwuzi. none ku bwawe rero wifuza iki? jewe icyanje shaka yuko areka kunshyira muri dosiye y'ifoto ziwe ari gusa areke kunshyiramo muri ibyo by'urupfu rwiwe ngo nakoze ikiganiro nawe uwoba yarakoze ikiganiro cyiwe wese yashavuzwa n'irya foto yaciye yicisha umuryango wiwe ukarara utaryamye bakarara baguma babaza bakuru na batonya bagaruka barasubiranamo imicamo iraba imicamo ngo ni naka yatanze video yiwe sivyo. Nashatse jewe n'umugabo wiwe muri kijya kiganiro kiheze naciye ntanga commentaire ndavuga ati jewe Everine uwumva afise ikibazo anyandikire. Umugabo wiwe aciye akubita screenshot acagaruka kuca ku nomero nshaka kuko bose narababorotse aza kumbarira ngo mbega warayibinjije angahe burya video ngo ni jewe nayitanze muri ubu kwezi k'umunani. Mugabo jewe rero simbona ukungene ivyi video yiwe ari gusa jewe ntibindaba mugisha ibyo yoba yarifishije icyo wisabiye ko cyose nico kikubako. Jewe ngora Netflix niko kuvuga ngo ko yarungikiye amahera jewe nzomwishura amahera jewe nibaza handike ku nomero za telefone ku karisiki wanje handike ku nomero ziwanje cyangwa za mukuru wanje cyangwa umuntu dufana n'ikintu na kimwe bagasanga hariho izina ry'iwanje ryanditse nahera himana miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 294 ni dolari amajana 220 nibasanga ari umuntu w'umuryango wanje yarungikiye ndayariha ubwo je wareke kunyambikibara jewe simbigira nitugisoma n'umunsi wa nari ivyo by'amafaranga rero nibaza ko muzobikemura ariko muzora kumubikemura ntibihura n'ibi byo kwipfisha no ku nizere ko nawe yabyumvise kumbe ntazongera kuvugamo mu by'amafaranga mu byo kwipfisha no kuvyo ibi byo kwipfisha cyane cyane n'ibyo navuga ko byabaye birebire jewe ikintu ndiko ndasaba nareke guca ku manomero atandukanye antera ubwoba ngo azonkorera ikibi maze kumuburuka ku nomero 5 ubona n'irya mariage yiwe ni jewe nari admin wa groupe yiwe ya mariage yari yambare ko DJ nzomubere mu marene agira amagafe razaca imboga itaza kumbarira ngo tugire politike kugira ngo akuri ibintu byo mu nzu ngo umugabo ave South Africa kugira ngo baronka amahera kugura ibintu byo mu nzu ngira ububeshi atamariya gihari mara kubona ko bagiye kunka mu mutego nyaburuka yiwe mikada yibomora nibwo nkogwe we gwatanguriye jewe nta kintu cy'amahera nabayisa jewe dufe nta mahera nimufitiye nta n'ikinguro none baje bari mu rukundo gukuri canke ni guhendana bijya no kubeshana kuko yavuze cyane emboga isambara ngo urukundo ngo ndabihetse maraka avuga ngo muri rya groupe nama voice ndinana mu mashaje mbona n'ibintu by'amadarama gusa bapanga urubanza rwo mu kwezi kwa kabiri umukobwa ari Saudiya umuhungu ari South Africa bijya byose n'ububeshi kuko n'ubwo muhungu hagiye igituma ariko arishaka kujya video ari we yibogije ni kubera rindiriye itike yo kumukura South Africa kujya mukobwa murungiki barayarungitse n'ubundi agaruka arazimira kandi ni kubera ijya yose nirahana ariko arashaka kunyagiriza ibintu ntariye ibintu ntazi ngo yarungikiye nabi. Saba rero reka ndamubwira n'ikiganiro ndakimuha akureke kumbure kuzara gutera ubwoba ndumva ko aricyo kintu gikomeye cyane kiri muri bino bintu. Nareke kuntera ubwoba ngazomborera ikibi kuko n'ubu naho nofa amavoice yagize nayo atanga akazi mu magurupe ntunagira ikibazo we nyine arakivugira n'umuhungu aciye mu inbox wanje aranyandikira mu cyongereza avuga ko ngo agiye gushyiramo imitahe y'iwanjye ngo kuko nabarikishije amafaranga nkabatumira ko documentation ngo agiye gushyiramo imitahe nanjye ngo nindindire gatonya ngekora nibi rero bashatse kunyangaza kuri Facebook kuri YouTube ko gende umusoma sindagikingorongoro cy'umukobwa ya Saudi yajeyo mbese n'uri mu Burundi sinzi kujya amahera y'umuntu nareke kuntera ubwoba nitunganire mu byanje no mu bana banje jewe nta kibazo afitaniye na Raisa. Saba rero murakoze mugira ibihe byiza reka ndagushimiye kuganira duhaye kuko namwe murakoze nimba ataco mwongera kariko ntabajaniranije oya n'ukuri jewe gusa n'ukuri nampa amahoro nta kindi kintu na kimwe nizere ko Raisa yabyumvise kandi iganiro ndakimuha. Sawa murakoze. Nshuti zanje
ahantu hari urugamba rukomeye cyane, abantu bavuga ibi na biriya. Nyuma y'ikiganiro nakoranye na Raisa kabiri, Raisa n'umwe yagaragara atambaye, ahandi naho aca ariko akora bya bintu nyine murabibona, ahandi hagaragara yipfishije. Urumva rero hariho n'ibindi yavuze ko bapfa amafaranga, none uyu avuga ati jewe nta mafaranga dupfa, ahubwo ni bafitiye ideni. Murumva ko atari ibintu byoroshe. Jewe nabivuze no mu ntango, sinshaka insaku hano, turatabariza abantu bagowe, abantu bari mu ngorane zina ziriya, mugabo ibi ntimuzoze murabinzanira, kandi nta n'umwe muzakira ku bintu nk'ibi. Warungitse amafaranga bakayarya, uzoza umbwire uti bandiye amafaranga, turaba ukuntu twayagarura. Mugabo nk'ibi by'insaku n'iki wapi, sinzosubira kwakira umuntu n'umwe. Murakoze.